igice cya 4 ku murongo wa 6. Abifilipi igice cya 4 ku murongo wa 6 turasoma mu izina rya Yesu. Avuga ati ntihagire icyo mwiganira ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Amen. Iryo jambo ry'Imana numvise turamukanirizamwo. Ntihagire icyo mwiganira ariko muri byose bimenyeshwe Imana ngo mu gusenga bifatanije no mu gukenguruka. Birakunda ko umuntu ashobora kuba afise amaganya mu mutima. Yesu abahezagira kandi akaba ari umukizwa mwiza, ariko hariya mu bwigobeko bwo mu mutima akamana amaganya. Yesu ashimye. Ariko mfise iri jambo, ntihagire umuntu yiganyira ariko ibyo ugomba byose ubimenyesha Imana. Yesu abahezagira kuko ijuru rizojamwo abanyamaganya, ijuru rizojamwo abantu baruhutse mu mutima. Yesu ashimye. Amina. Ku murongo w'indino haciyavuga ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenwa n'umuntu wese azoshiramira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Yesu abahezagira. Ariko amahoro, Yesu ashimye, ijuru rizojamwo abanyamahoro. Amen. N'ijuru rizojamwo abantu bitse umutima oyaye. Yesu avuga ngo nimuze abananiwe n'abaremerewe kuri jewe ndabaruhura. Rero ivyo ufise vyose biremeke Yesu mu gusenga. Haleluya. Yesu abahezagira. Mu gusenga bifatanije no gukenguruka. Amen. Yesu nawe niko ndacanganya gushimiye izina ryawe. Haleluya. Amen. Naho wowe ubabaye Yesu ashimye, naho wowe atarize Yesu abahezagire, naho wowe ubirimo wabe witeguye kugira ubirangize, kuko umuntu niyama mu ntambara hari igihe zirangira. N'iri jambo ry'Imana ntihagire uwiganyira ariko ibyo ayo maganya yawe yose uyaremeke Yesu Kristo. Yesu abahezagire. Bibwire Yesu niwe mukunzi wawe, wowe kuri umwana w'umuntu yo kuvuga, ariko bibwire Yesu. Ntihagire uwiganyira ariko muri byose bimenyeshwe Imana mu gusenga bifatanije no gusenga bifatanije no kwinginga bifatanije no gukenguruka. Bakangura kwinginga no gukenguruka. Yesu abahezagira. Iri jambo ry'Imana nubise twaramukanyurizamwo abo tutabanye mw'iyo minsi, namwe nibinyene muze tubibwire Yesu. Yesu abahezagira. Niwicwe n'amaganya. Yesu yaraje kugira aruhure umuntu wese. Yesu yashije ko umwana w'umuntu atoba afise amaganya, yoba anezerewe, kuko umunezero waje utera Yesu gutwenga. Yesu abahezagira. Bibereye natumasibu mugarariji bazima Yesu bambambikwe ubwo yagiriye amaraso ziyuko nanje ndirimo kuko rukundo n'abamamaze bose. Ese n'abahezagira. Ndiri mu Baroma igice c'8 ku murongo wa 35 tuvuga urukundo rw'Imana. Siteka bene data. Yesu n'abahezagira. Yesu nashimye. Tuvugana urukundo rw'Imana. Nawe birakwiye ukunda Imana ko nawe nyene yaragukunze. Siteka bene data. Yesu yaradukunze. Yesu nashimye. Hari igihe umuntu akunda umuntu ubona ko aciye amuhaye. Yesu n'abahezagira. Naho wowe utagira amafaranga ukunda Imana. Siteka bene data. Naho wowe utagira ibyo nyene wifuza ukunde Yesu. Siteka bene data. Igituka wowe ukunda Yesu. Yesu n'abahezagira. Yaraheze ubugingo bwiwe. Yesu nashimye. Kugira ngo turonke. Yesu n'abahezagira. Aratwigura. Yesu nashimye. Kugira ngo tuzoronke ubugingo budashira. Yesu n'abahezagira. Kera nta bantu twarimo. Yesu nashimye. Ariko ubu turi abantu kubwa Yesu. Yesu nashimye. Reka tusome mu izina rya Yesu.
Abaroma igice c'umunani ku murongo wa 35. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarusha canke n'ivyago canke n'uguhama canke n'inzara canke n'ukwambara ubusa canke n'ukuba mwirinde canke n'inkota? Yesu nashimwe. Iki ni ikibazo turiko turabazwa uyu mwanya. Yesu nawe ahezagire. Haleluya. Uyu ni Pawulo yandikiye Abaroma, aravuga ati ni igiki cyo dutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Haleluya. Ukuntu yatwitanze, yitanze ku musaraba. Yesu nashimwe. Igihano cyaturonkesha amahoro kikaba kuri we. Haleluya. Muri ndavuze nawe Kristo mutwaro wanyu warawiremeye, wishize mu gishingo cyane, umbere ikimazi. Uri munyatubereye ikimazi, dukwiye kumukunda, tukamweza kumutima, tukamugororokera, tukamukorera. Nta mpamvu gusa mugororokera, sivyo na bene data. Hari igihe umuntu aca mwirinde, akavuga ati jewe ivy'agakiza ndadeburiye ndabivuyemo. Abo bantu barahari. Yesu nadutabara. Yesu nadutabara bigwasana. Yesu nadutabara bigwasana. Yesu nashimwe. Ntihagire umuntu avuga ati jewe ndiyonjoroye kubera ngo nibazo vyabaye imurengera. Yesu arahari aravyikoreye. Haleluya. Uyu ni Pawulo. Ni igiki cyo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, mbega n'ukwambara ubusa canke n'ukuba mwirinde, n'ukugwara? Yesu nadutabara. Yesu nashimwe. Niriganuke mukunda Yesu biguma canke vyoroha, uri mu ntambara umushima Yesu. Yesu nabahezagire. Uru rukundo rw'Imana nyagico dutandukanye, sivyo bene data. Yesu nabahezagire. N'indabukanyo. Yesu nabahezagire. Umuntu wese agitwara ati jewe ndamara amaze gukurikira Yesu kugeza ku kanyuma biguma canke vyoroha kuza ninjiye mu bugingo budashira. Haleluya. Muri ndavuga ndamara amaze gukurikira Yesu, naho vyoba bikomeye guringora bikangwana ndabigwanire muri we. Amen. Tubigwanire muri Yesu nabahezagire. N'indabukanye bene data. Ugumukunda Yesu, urose amafaranga ukunda Yesu. Hari abantu baronka n'ibintu bagashaka kuri baba kumukiza. Hari abantu baronka ibintu vyinshi bakaronka inzu nziza bagashaka kuri Yesu. Nta mpamvu yo kuba kuri Yesu bene data. Tumugumeko azoduhugiro budashira. Yesu nabahezagire. Nyakubahwa Yesu. Numva ngomba guhinduka, Mwami Yesu nahinduka. Numva ngomba guhinduka, Mwami Yesu nahinduka. Numva ngomba guhinduka, Mwami Yesu nahinduka. Oh, numva ngomba guhinduka, Mwami wanje nahinduka. Numva ngomba guhinduka, Mwami wanje nahinduka. Numva ngomba guhinduka, Ante tuwaguhinduka. Yesu nahinduka. Numva ngomba guhinduka, Mwami Yesu. Oh, kinogire tugahinduka, Mwami wanje nahinduka. Numva ngomba guhinduka, Mwami wanje nahinduka. Numva ngomba guhinduka, Mwami wanje nahinduka. Numva ngomba guhinduka, Mwami Yesu nahinduka. Yesu nashimwe. Yesu aduherere tugahinduka. Yesu abezagiri. Usoma ijambo ry'Imana. Abaro ikete Pawulo yandikiye Abaroma. Igice ca 12. Yesu abezagiri. Igice ca 12. Umurongo wa mbere. Twe hanze. Tasoma iteka Yesu nanyagi. Tasoma iteka Yesu. Ubugingo bushasha n'ijambo ry'itanguriro rivuga. Ijambo ry'umutwe. Ubugingo buki? Bushasha. Turakeneye ubugingo bushasha. Kino gitondo turakeneye ubugingo bushasha. Abana bakeneye ubugingo bushasha. Abadima bakeneye ubugingo bushasha. Imana yemera. Haleluya. Amen. Kadusome. Turasoma ku murongo wa mbere. Nuko bene data n'abantu kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu
yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanye iyi jambo rero, ntimushushanywe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo haleluya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba nivyo byiza bishimwa bitunganye ko Yesu amezagiri n'ijambo ry'Imana beneka riri kwica umubiri wawe w'Imana kwanga. Yesu nashimye, umubiri wawe n'ikimazi bimeze gute wewe? Umubiri n'ikimazi wiwawe. Ijambo riramumurije ko nimushushanywe n'iby'iki gihe. Umviriza ibiriko birondera abakitwa vy'ingwe ni byinshi. Bene data ndabahanura kugira imbabazi z'Imana nimutanga imibiri yanyu, nico vyotuma kino gihe tunesha ibyaha, nico cyotuma kino gihe tunesha umubiri, nico cyotuma tunesha ishari, nico cyotuma tunesha ubwibone, nico cyotuma Yesu abindagirire. Nimushushanye n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose. Umupapa ari mu rugo amenye ko yahindutse, umusore ari kwa banyina ati uyu musore nataye ijoro yahindutse, umwigeme turamwishimira ashitsi baje turamupesanta ko yari umukizwa. Yesu abindagirire ko yari umukizwa. Mana turagushimira, umeze neza wewe, guhinduka umunatiro kwishobotse. Dusabye inkomezi, hari uwabyanditse Pawulo umukozi wawe avuga ngo niyo mbigejeje binyagira rwose. Turaguhamagaye rero Mana, aca avuga ijambo ryiza, ushobozwa byose n'uwumva inkomezi. Ore turamukeneye kino gihe, abigeme bamukeneye, abasore bamukeneye, abapapa bamukeneye, abamama bamukeneye, twese hamwe twese ko tuca mw'ijuru, ariwe mababa yacu tuzogurukana mw'ijuru. Turamukeneye. Kaze rero Mana ubandanye twigishe, uduhe gutunganywa rwose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu amezagirire. Igitabo cya gatatu avuga ko kwica umury'ubugare y'abanyakibiri tazokwama rishize umugabane w'abaganzi, nuko umuganzi yoye kuramburira amaboko y'ibigabitare. Yesu n'abahezagira iminota ibiri mwayintwaye mw'ikorasi, mwebwe nariko ndayigisha mu izina rya Yesu. Nimugire nabi. Yesu nashimwe, watubereye ubwugamo, urazi ibintu Imana yakurinze. Ego mu muryango barateranye, amatongo baranyaze, eheraba waraswe, ariko niriganuke ngo mugwice umury'ubugare y'abanyakibi. Numva umuntu asemeye muri jewe topesa ukwica umury'ubugare bararusha bikwiye, ariko niriganuke muntu w'Imana. Uyu munsi waje Imana iranduye amacumu. Haleluya. Imana iranduye amacumu aho bizi ibinogo itera n'ibitoki. Haleluya. Yesu abahezagira. N'aya majambo y'Imana umubwiye umugororotsi kazomererwa neza, kuko azotungwa n'ibikorwa vyiwe vyamuca. Mbega wewe wumva muri no misi ariko hari muziki, mbega kamere ntiyavyutse, mbega zangeso zawamburiga izigo ziravyuka, ariko n'iri jambo ry'Imana baragwica umury'ubugare ritazokwama rishize, nuko umugororotsi topesi
amaboko ibwaritanye. ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice ni 11 umurongo wa 23. utamperereyeko aba ari umwasi wanje kandi udafatanije nanje kwegeranya abasanzaje telefone sita karamayo utampere yengoma ndawusubiremo mundaba mugabo mve muri Bibiliya je some jenyene sivyo utamperereyeko aba ari umwasi wanje. kandi udafatanije nanje kwegeranya abasaza banje akondisiyo ke nta muntu icumu ry'ubugabe rizova mu bintu vyiwe adasukiranije na Yesu. Haleluya! ngomba manure nkanura ndababwira ukuri ikintu akirihira avase ugifisemo uburenganzira bwose naho noguha amafaranga make y'itanu inzu iwawe nayikoze nimba nayikoze 1,000 nkaguha 50,000 ndashaka kuzana akadobo canke isafuriya yamenetse canke ikintu carico cose nkashiramwo mbifiseko uburenganzira twaranditse. Haleluya! niko nabwira abantu icumu ry'ubugabe rizova mu nzu yabo, icumu ry'ubugabe rizova mu bintu vyabo n'abantu basukiranije na Yesu. yo mana ntabara Omurindira nihanganye azompagararira azompakunesha nzomurindira nihanganye azompagararira azompakunesha Omurindira nihanganye azompagararira azompakunesha. Ubona ibiganza turamukanye mu izina rya Kristo Yesu. Ndashimiye Imana n'inama nkuru y'abakozi b'Imana batwemerewe guhagarara imbere y'ishengero. Imana ibahe umugisha, Yesu abahezagire. Ndafise itangazo, Yesu abahezagire. Nzaniye umuntu w'umujejuru, ivuga ngo ikirokora ubugingo. Vuze ngo iki? Ikirokora ubugingo. Ikirokora iki? Ubugingo. None ngaha twaje dushaka iki? Ubugingo. Amaherezo y'urugendo no kuronka iki? Ubugingo. Ubugingo budashira. Yesu abahezagire. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice ca 21 turasoma umurongo umwe wonyene. Luka 21 ku murongo waho wa 19. Waraho yavuze ngo kuri ba bandi n'urupapuro mu isezerano rishasha rwa 97. Twagezeyo dusome mu izina rya Kristo Yesu. Haravuga ngo ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiziki. Yesu abaha umugisha. Navuze teme kwivuga gute? Ikirokora ubugingo. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana ritubwiye gukwihangana kw'abande twatunze urutoki ngo kwanyu niko kuzotuma murokora ubugingo. Yesu abahezagire. Ukwihangana rero ntiguserukira mu gihe muri babandi tubona bari mu kabari canke bamwe dupfa karimbi. Ukwihangana gukuru kuri ku mukunzi wawe. Mwanyumvise? Ukwihangana gukuru kuri ku muntu musangiye umurimo w'Imana. Ukwihangana kuri gukuru ku muntu waruzi iki cyitegerezo cyiza igihe agukoshereje. Aho niho rero hagaragarira ukwihangana ku muntu w'Imana.
kuko birababaje gusanga umuntu muririmbana mutemerana. Imana idutabare, mugasengana mutagirane. Ukwihangana nturakuronka, uri kure y'ubugingo. Turagomba kurokora iki? Bene data ndabifurije kugira ukwihangana kugira tugirene turokora ubugingo. Sama desante menshi zingendo turiko turafata zizotuma turokora ubugingo. Sama sengesho menshi twakoze bizoterwa no kwihangana umuntu yagiriye muri ico gikorwa, kandi bagerageza ntibizobura kuza, ariko uri umuhigwa ufite ukwihangana, kuko ku mpera y'umuhamagaro uzoronka ubugingo budashira. Ndabifurije ko abahigwa kwihangana mu izina rya Kristo Yesu. Mana data uri mu ijuru, turagushimiye ukwera kwawe mu izina rya Yesu. Rero uragororotse, turasenze nk'abo wahamagaye, turasenze nk'abo uteguriye ubwami, turasabye iyi nkinzo ikigira agakiza, izigama ibikorwa twakoze, izigamiye imyanya tumara mu ngoro yawe. Ariko kwihangana turagusengeye mu bakozi bawe, turagusengeye mu bajenama, turagusengeye muri protokoli, turagusengeye mu baririmbyi, turagusengeye mu basenzi. Ubaho kwihangana, natwe abashitsi uduhe ukwihangana, kugira ngo uze ukunde tuze tuburokora ubugingo bwacu. Tusenze tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Uhoraho Imana duhana umugisha. Amen.